Indwara y'akaranda k'ibihara vy'inkende Mpox iriko irarandagata ku murindi uri hejuru. Ibi bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana mu nama ku rwego rw'igihugu yabaye kuri uyu wa mbere mu ntumbero yo kwigira hamwe uko iyo ndwara yogwanywa. Mu gihe mu gisagara ca Bujumbura amazi adasanzwe yoroshe kuboneka, umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yaciye asaba abajejwe gutanga amazi uhereye ku mushikiranganje w'amasoko ntanganguvu kwihutira gutorera inyishu ico kibazo kugira iryo kena ry'amazi ntiribe rikivugwa muri iki gihe co kurwanya iyo ndwara. Ikena ry'amazi ryavuze mu gisagara ca Bujumbura havuzwe amaforaje yakoze. Twese uko turi ngaha tuhagurukira rimwe twese turabe ko izo foraje zivugwa zikora. Tureke kuberekera abashefu by'akazi hama bajejwe gutanga amazi mu bene gihugu nabo ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu bashiremwe inguvu mu kushyiramwo izo pompe shasha bahagarika ibyo bari barimo byose mugabo bamenye ko izo pompe shasha tuzikeneye kugira ziduze amazi akwiye mu bene gihugu ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu kurindira ko ayo mapompo asubirizwa, umushikiranganje akaba yahamagariye igipolisi kuba kirakoresha za kizimyamwoto mu gutanga amazi mu gisagara ca Bujumbura aho hose akenewe cane. Aha ni mu gihe igisagara ca Bujumbura arico kimaze kwibonekezamwo abantu benshi banduye iyo ndwara, nayo komine Ntahangwa ikaba ariyo ishinzikaye kurusha, ndetse ikaba iharugwamwo abagwayi bako karanda bagera ku125 nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura hari kuri uyu wa mbere. Mu bantu 313 banduye iyo ndwara, 148 nibo bamaze gukira, abandi 165 bakaba bakiriko baravugwa.